nagiye kuvyakira neza ko umwana atariho, isandugu bayishize indani hama catangura gashirako amakaho. Aho niho narize ndarira kuko nari muri shamika aragiye, nta nuwo ndonse umwanya wo guterura numva ariko ararira vyose. Aya mezi yose twarabanye mugabo ubu aragiye. Nitwa Gakuba Landry. Nitwa Irakoze Naomi Leïla, hama ndi mariée na Gakuba Landry. Le 14 juillet 2018, donc nahasha guca harura imyaka tumaze twubatse twarabona nyene urugo, twarabona kuryoherwa, n'ubu nivyo tubona mwana ashaka. Hama mu kubaka umuntu ababona kubana muri babiri, hama ejo umuryango, umwana umwe babiri, igihe cyo kurondera umwana uko twabivuganye nuko twagenda turavugana kiragera, hama Imana irahezagira. Naomi arashobora kwiyungenga na madame, hama kwezi kumwe abiri atatu kujya bisanzwe kuri benshi usanga iyo ico gihe kitaba coroshe. Nta manuel bihari, ntibakubwira ngo kiretse ivyo bazarakubwira uvuze ati ibi ntavyo ngushaka gufungura canke hanumva ama odeur menshi numva iki. Donc hari umuntu akubwira ati bon nibisanzwe biradushikira twese. Umwana yavuka muri Novembre 2019, hama muri fin Octobre le 20 fin Octobre hariho couple y'abagenzi. Umudamu yari afise yari mungenze co kimwe nanje, hama ca ndamubwira tuzoze tugenda ahantu baguhe date nyayo umenye aho ufatira ko ariho uzokwibarukira, ko yaronka amadate ari espace gose. Hama turagenda, umunsi wa mbere tugiye bacatubwira ati ntibikunda bafise abantu benshi muzoze ejo. Bukeye turasubirayo, je camvuga ati bon reka profite nanje. Uwo munsi nari niriwe ku kazi, nari niriwe vraiment ari umunsi uri calme cane, niriwe nicaye, nahaguruka aruko ngira ntambuke gatonya, ngira nje muri toilette ngaruke, ndafungura nyene biri normal. Umwana nari namwumvise akina kare, mugana sinigeze nimvira ati urumva sico kimwe nka kare, ivyo ntavyo nigeze nimvira kuko kweri kinabifatirako, nta wari yambwiye ko ndabifatirako. Hama ariko nkumva umengo biri normal, nka ya masaha ya kare yabushije, ubu unyengira aratekanye, ndaza kumwumva kandi mu mwanya uri imbere. Rero dushitseyo iyo couple iratangura imbere yacu, baravayo bigenda neza, hama natwe turinjira. Ariko aragira ecography, mwumva yagumye muraba kujisho, acarumenye yuko hari kitagenda neza. Donc madame, c'est là que le docteur yavuze yakoresheje, nibaza ko nawe nyene byamutangaje, acakoresheje mu nyene naremereye ngo Catastrophe. Yavuga ati hari ikibazo kihe, bimeze gute, nawe ubona ko atari karatahura. Avuze gutyo umutima hamutangura mu mutwe acazunguruka ibintu byinshi. Okay, abonye iki, habaye iki niki. Arafata umwanya arabanza kwanza araraba kugira ngo après aca twanonsa yuko le bébé n'est plus donc atari karahema. Hama aravuga ati mugabo sindiko ndatahura kuko ibindi byose mbona bimeze neza. Uburyo yarakwiriye kugenda arakura donc le développement yiwe biri normal, amazi mbona ari normal. Ati sindiko ndatahura ikibazo gishobora kwa cabaye. Uwo mwanya vraiment sinovuga ngo naronse ibintu byo kwiyumvira, oya nta kimwe niyumviriye, nari muri okay. Hama acarambaza wiriwe gute, hari ikintu na kimwe waguye, hari shock wagize, hari ikintu udanormal wagize. Ndamubwira toyaha nta kintu na kimwe, ndamubwira toute la journée ingene yagenze. Après ça niho twagiye mwijoro nko masaa 4 saa 5 turaja kwa muganga. Tugiye kwa muganga turababwira ingene ibintu bimeze,
twashitse muri urgence baratubaza tubafashe iki, turababwira ati batubwiye ko umwana yapfuye, donc twari tuje kuraba bicaye kurikira gute, qu'est-ce qu'on fait. Uwatwakiriye yari muri umuntu aja avuga umwana yapfuye, baca dutwara ku mu médecin de garde, turamubwira, we aca mbaza ninde yakubwira ecography, turabimubwira, ijambo rya mbere aravuze ati sha arinze abivuga nuko ari byo. Namwe okay, ntayindi espoir ihari rero, ca turagenda yatugirira iyindi. Tugiye uwo mwanya twese duhoze, havuze akantu je nawe wose umutima umva atari umutima uri kurakubita cyo watoya hasi umutima gutyo. Turaheza aca tubwira ati urumva vyabaye, ejo mu gatondo genda uryame, ejo mu gatondo 6h canke 7h uzobe mwashize ngaha, hama tuce tubabwira processus yose. Ca turataha, gutaha ntihari haryoshe, iryo joro ryose rikaba rirerire, gusinzira bikagorana, hamwe muri kuko twese turasenga turizera, hamwe muri mana est-ce que ni épreuve, hari gishobora guhinduka muri ino joro, hari gishobora guhinduka ejo, hamwe muguma ngaho. Hamurumva aho hose hariho ego ivyo muriko muracamwo nka couple, mugabo hariho ivyo muriko muracamwo nk'umugore mais aussi nk'umugabo, kuko umugore urumva c'est aussi physique, hama umugabo uri ahantu uri ubu nyene singoma canje ahantu ukwiyumvira deja jewe, je veux pas me permettre ubu nyene guca niyumvira jewe, kuko hariho un côté il plus lourd umufasha ariko aracamwo, donc madame ariko aracamwo. Hari ukuntu numva umengo hariho umwana ariko arakubita, nkaca nkanguka, muga nkaca nibuka yapfuye. Buca mu gatondo twari twashizemwo alarme, muga alarme yavuze dukanuye. Ca turagenda kwa muganga, turashika, umuganga aca atubwira ati okay, tugire hari choix zibiri, muga je ndabakonseya imwe, nyene namwe muradesida. Atubwira césarienne, aratubwira niyo ku expulsa par voie basse. Jewe ndabaza ati none césarienne ntivyokunda vu ko n'umwana atakiriho, binyaruke bive mu nzira. Aca avuga ati no, utaravyara vyoca bituma umubiri urasaba umwanya kugira usubire ukire, je no konseya iya mbere, ndabahaye umwanya mwiyumvire. Akubwiye gutyo uvuga ati naho muri uwo mwanya ntaba ndiko ndiyumvira ati nzosubira gutwara iyindi mbanyi. Turavugana, turadesida ati okay, reka tugire iyo expulsion par voie basse. 5h 6h30 uko nayo ninjiye muri salle d'accouchement. Muri uwo mwanya naho niho handi hari hagoye, kubera iki baraje barantera urushinge. Muga ce qui s'est passé nuko partie imwe narumva ibise, iyindi nta kintu kimwe numva. Nkababwira ati je ndiko ndumva ibise, umu anesthésiste arambwira ati madame no bikunda twaguteye umuti. Nkabwira ati no je ndavyumva. Arambwira ati barantera kandi uwundi muti wapi, bihera gutyo onye. Mbwa ca ndababwira umwana asohotse aho muri iyo processus yose deja narumva yuko iremereye, ndarushe, numva atavyo nshobora. Hatanguye kuzamwe ati nawe urashobora kucugiramwo, ivyo bitanguriye mu vyiyumviro, ushobora kucugiramwo nawe. Nkumva ndahantu muri incertitude igihumbi n'ijana. Imana ishimwe, umwana arasohoka. Mugaca ndabwira umusage-femme amwakiriye, ndamubwira nti muce mumunzanira ndamurabe. Baramunzanira, turafata umwanya, Landry aramunzanira, turafata umwanya, ndamuraba amaso, intoki, utuno, vyose ndabiraba. Hama baca aramutwara. Jewe rero umuganga aca araza arambwira ati harakenewe kuruhuka. Antema irateguwe, turagiye kuhamba umwana, biguma bitoroshe kuko nka madame physiquement ntaramera neza, kuko meme umwanya wo kugira mu nda hasubire kumera neza n'iki ntibirakunda. Hama emotionnellement, hama suko muri ko muraronka nitiro nko bikwiriye,
uwo mwanya uraremereye hama usimura ahantu ntubu umwanya urenganye gutyo nyene des fois madame akibaza toke ni iki dushobora kuba twakoze habaye iki hama ukabaza kubera twebwe muri kayi wacu nta kintu kiri concret batwara ati byavuye kuri iki. Nagiye kuvyakira neza ko umwana atariho isandugu bayishize indani hama bacatangura bashirako amakaho. Aho niho narize ndarira kuko nari muri shami karagiye, nta nuwo ndonse umwanya wo guterura numva ariko ararira byose. Aya mezi yose twarabanye mugabo ubu aragiye. Uwo mwanya rero niho vraiment mutima carapasutse ndarira, hama ndagenda ndashira kwishurwe, hama turataha. Hari igihe mwahura nk'umuntu yakubonye wibungenze, donc plus nkantoze nka madame muri kumwe akaba ari wari barutse félicitations kuko abonye physiquement, hama kamuratiye mugabo ntiyashoboye kubaho. Jewe des fois nacanda bisho nta kibazo, si wowe wabikoze urumva nta kibazo, reka tubandanye. Akaba ari donc reka ivyo tubivemwo kuko ntibigomba bidutebe muri ivyo. Harimo nico abantu ntibamenya kungene baza kuganiriza, kungene baza kukubwira kuko wabuze kandi umuntu utashoboye no kugira umwanya wo kubona niki. Mugabo iyo periode yose hagumaho abantu baguma bumva yuko biri no muri culture tutezwa kuvuga ikintu, ntegezwa mugabo kugira nanje numve ko nsa amahoro kandi sinje muri ivyo vyiyumviro vyo kwiyumvira cane ku vyo bavuze. Narabishura nkabwira ati no bimeze gutya, no vyagenda umuganga yambwiye ibi, nkahagarara ku mafe jewe nzi. Hari n'undi yambwira ati, hari n'undi yambwiye ngo hariho ngo umuntu mfise ngo nabibwiye ka yawe ngo acambwira yuko iwabo barafise imiti babaha abantu nkamwe. Nari abantu nkatwe bisigura iki? N'abantu bameze gute? Donc ubu nyene urahejeje kuduklasa yuko nta mwana tuzokwigera turonka, igihe cyose nzotwarinda, igihe cyose abana bazoca bapfa, ugasanga ari ivyo bintu vyose. Nkaca ndamwisha ni vyiza, none abantu nkatwe bameze gute? Akaca ahora nkamwe ati ni vyiza kuko babifise, mugaje gushika ubu sindabona ingwara ngwaye ari twese tubona dukomeye. Iyo periode turashobora kuyirengera, gusa umuntu yaguma ari karagwana n'ivyiyumviro agerageza kwibuka hama des fois kuko ikindi twavuganye na madame nuko tutaba ahantu guhora habe ikintu nyene genre ntitukivuga nk'ubu vyashika umuntu akaba ari nk'ubunye ugasanga uragiye nko kwa muganga canke ahandi urabonye umwana muto ukavuga ati okay shamika yari kuba angana kujya kuko twari twamaze kumuha izina. Shamika yari kuba angana nk'uyu, shamika nk'ubunye yari kuba ameze gute, donc tukabivuga mu mutima atari wa mugabo ntikibe ikintu kiri tabu, hamwe usanga hari ahantu wakibitse n'iki ugasanga ntibiri kubera gufasha. Icamfashije nuko naronka abo tuvugana, nkaba mfise abagenzi iruhande, umugenzi iruhande, nza ndabwira igihe cose ivyo niyumvamwo, uko niyumva, uko nyene ndavyumva ataco nyegeje, hama nawe akanyumviriza ataje kuza aranciramwo, ataje kuza arambwira ati ikiwo kigenza uku mbwa kabanza imbere ya vyose akanyumviriza, atambwira ataza kuca ampinyisha ubwo nyene, akanyumviriza. Nyuma yo kumviriza naho akaba ariho aza aramfasha buke buke bivanye nico naba nkeneye muri uwo mwanya. Ikibazo nk'ico gishitse sinkenerwa ko umuntu ubwo nyene aza kukubwira ati nanje vyarashikiye canke ibi nibi. Oya, imbere ya vyose hora umwumvirize, hora umvirize uwo muntu, umube hafi, umuhe ugutwi kwawe, ari ikintu ukeneye ubona akeneye co gukora kimufashe, utarinze uravuga amajambo menshi, hama ugende urabana nawe ku munsi. Ikindi nabonye gikenewe nuko nyuma y'ivyo vyashikiye naramenye ko vyashikiye abandi benshi tungana, banduta, bari munsi y'imyaka yanje, casanga
ni vyiza bose duhuriza ku kintu kimwe kumvirizwa.